hari n'abandi bana kenshi tubona mu miryango bashobora kuvuka mu miryango bafise kirya kibazo cyo kwisoba ko gusoba mu ijoro baryamye, ugasanga abavyeyi hari igihe abavyeyi baba babona nk'amatara mu mwana kanaka, ugasanga niwe batuma cyane canke baresponsabiliza ibintu vyinshi, umujene agaca bifata personnel, agafata ati no abavyeyi banje baranyanka. Nico bita imero z'abantu, ugasanga iyo izo mero umwe mugenzi batazi uwundi bama bitana basaza, umwe ntatahura uwundi, aho rero umugabo ahakorera amakosa menshi, kandi kubera we aca yiyumvamo ubugabo bimugora no gusaba imbabazi. Igihugu cacu ndetse no mu bindi bihugu bidukwikuje, aba bahinga b'ingwara zo mu mutwe barerekana yuko turi mu gihe aho abenegihugu bafise ibimenyetso mu rurimi rw'igishitsi bita état de stress post traumatique, mu kirundi bavuga ko ari ivurungana rifatiye ku vyiyumviro bitatorewe umuti. Abo bantu rero ni benshi cyane kubera intambara twamazemo igihe, iyo abantu baje kutwitura rero kenshi turabafasha duhereye mu bwana tukabereka ingene bikomere. Iyo ugiye mu kazi byose bikivanganye bikomere n'ukutimenya, ntushobora kugira vision iri claire. Turabibona muri societe yacu y'u Burundi, aho umwana ashaka gukorera ikosa muhira bakaje kumukubitira ku ishuri, bakamukubitira ku idrapo. Iyo umuntu afise ihungabana muri we, yahuye n'ibintu bimuremera, agahura n'ikibazo kindi kije, umva ko abasanganywe ibindi bibazo, ico kibazo kije kimera nk'icatsi umuriro muri we, hakaba indani nk'igisaka cyaka kidatemuka. Nohimiriza abajene bose bumva bari muri confusion, abajene bose bumva bariko, nuko twomenya ko kahise twabayemo k'intambara karafise ico kasigiye umuntu wari we wese, waba muto waba mukuru. Shalom shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, turabaha kaze cyane kwinombonesha kure SSH Burundi TV, nimbonesha kure yishira hamwe Seek and Save Humanity Burundi, rikorera mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura kujya Rumonge hafi yahahoze kioske Sangwe. Turi mu ndwi yahariwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 ishira hamwe SSH rimaze ritanguye. Uno munsi turamutse tuganiriza aba bantu mubona imbere yanyu kuri kamera, twagiye tubaramutse. Mumeze neza cyane? Tumeze neza, turamahoro. Reka babidondore. Izina ryanje ni Atanaze Ngendakuriyo, aba ndi mu mugwi wa SH ufasha bijanye no kumviriza abituye SH. Nitwa Arakaza Arno, ndi umwe bari muri SSH bafasha abantu kubumviriza, bane bahezagire. Nitwa Claudette Ngendandumwe, ndi uwo mu mugwi nyene wa SSH mu gisata nyene c'abafasha abantu mu kubumviriza. Nitwa Ines Igiraneza, ndi umwe mu bari mu mugwi wa SSH, jewe ndi muri departement y'abajene. Tugiye kuganira kuri iki gikorwa nyene mukora. Mu bimwe mu bintu SSH ikora harimwo kumviriza abantu. Mbere ko tubiganira ko, reka dusabe mudusengere muturagize Imana mu kiganiro. Kaze. Turagushimiye Imana kuri umwizigirwa, turagushimiye kuri kumwe natwe muri kino kiganiro, turagushimiye ko umwanya tugiye kumara hano hariho abariko baradutega amatwi, bariko baratwumviriza. Kino kiganiro kiza kibakura mu kibanza kimwe kibashira mu kindi, uze kubana natwe. Ibyo tugiye tuvugira ahantu bize gufasha abari mu Burundi na hanze y'u Burundi, kugira ngo Imana ikomeze kuganza misi yose mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Hari abantu bashobora kuba dukurikira ubwa mbere iki kintu bita counseling batacumva. Hariyo n'abandi umenga ntibarabishobora kubihambya, mushobora kukidusigurira. Murakoze cyane. Counseling canke kumvirizwa ni igikorwa ciza cyane, gikorwa gisanzwe gifasha kimwe mu bice by'umubiri. Murazi ko umuntu agizwe n'ibihimba byinshi by'umubiri, hari umushaha, hari impwemu,
hakabaho n'umubiri. Iyo rero bavuga ngo umuntu yumvirijwe cane cane aba ariko arafashwa muri ico gihimba c'umushaha. Rero umuntu ashobora kwiyumvira ngo mbega iyo umuntu yaje kumvirizwa yumvirizwa iki, uriko arumviriza nawe yumviriza iki. Kenshi rero hano muri SH kino gisata n'abantu baza kucitura baba bararonse amahirwe yo kuza mu nyigisho zo kwimenya no gukira ibikomere. Iyo bamaze kwimenya rero bagakira ibikomere, barabona iba byarabagoye muri kahise kabo, hama bimwe byabagora babimeze nk'impuzu itwikiriye, hama inyigisho zifasha gutwikurura ico kintu gitwikiriye, bagaca baraba ingene babayeho, ingene bameze, ingene bitwara, ko bifitaniye cane aho bihuriye n'akahise kabo. Bagaca rero, kuko murazi ko hari ibintu bidashobora kuvugirwa ku mugaragaro mu bantu benshi nigombye kuvuga, bagaca bifuza kuza muri SH kugira ngo yumvirizwe ari wenyene, harimo ibanga, harimo kugira ngo asese umutima ata wundi muntu ahari, kuko byinshi ntibivugirwa ahabona. Naho rero baca baza kumviriza. Rero ni iki kumviriza? Baca baza kuvuga ivyabababaje ubuzima bwabo, ivyaranze ubuzima bwabo bitameze neza. Ibitubabaza birahera mu nda, umwana arakomerekera mu nda. Ibitubabaza birahera umuntu amaze kubaho. Ibitubabaza birahera muri ubuzima bw'umuntu muri rusange. Iyo baje rero, ikintu ca mbere bakora, bamera nk'umuntu ariko arayogwa, kijya bita kuyogwa mu Kirundi. Kuyogwa no gusohora ibintu biba biri muri wewe bitashoboye gutunganywa neza n'umubiri, ariko ivyo bintu bikumereye nabi. Twebwe rero muri kino gisata tuba twicaye twiteguye ko abo bantu baza kuyogwa ibitameze neza, hama natwe tukabafasha kubiyora kugira ngo ejo batezuke. Muramaze kubona ko iyo umuntu yaramerewe nabi mu nda, akaronka akanya ko kuyogwa, arumva atezuriwe, amerewe neza. Baba baje rero gusuka, baba baje gusuka ibyababaje babuze aho babivugira. Rero biba biri uburyo bwinshi, hari abaza kuvuga ibyababaje mu miryango, hari abaza kuvuga ibyababaje mu mashure, hari abaza kuvuga ibyababaje mu ngo, hari abaza kuvuga ibyababaje mu kazi. Abantu baraza bakavuga ibitandukanye. Muri kwa kuvuga rero, twebwe umugwi wacu turaza tukabatega ugutwi nk'abahinga, tukabafasha. Hama ica kabiri, iyo umuntu yavuze akavuga ibyamushikiye, ico twe twita ama histoire, usanga umuntu agenda aho yaciye hose hakura histoire canke ibiranga ubuzima bwaho yaciye. Ayo ma histoire rero iyo twarangije mu mpera, umuntu araza ukamufasha kubaka kazoza keza gafatiye mu kubaho neza gutandukanye nuko yarameze, aribyo bita projet de vie. Projet de vie rero ni hajye umuntu akuba ati none ko namenye ko nakomeretse, ko nakayankomerekeje, no bigenza gute? Cha tubagira inama tukabafasha. Rero écoute counseling mu rurimi rw'igishitsi ni umuntu aza gusuka ingorane azikuye mu gice c'ubwonko ziba zaribitse, hama kandi yazisuka biratuma udutsi twiwe tudwegura, agatangura kuronka amahoro atayo yahora afise, agatangura gusinzira atahora asinzira, hama ndetse agatangura kuja mu buzima bwa misi yose kare byari byaranse. Uyu mugore nico ujejwe, ni kugira ngo dutezurire abantu bafise imishaha yuzuye ibyabababaje n'ivyabakomerekeje. Claudette, utubarire, iyo umuntu yakomerekeye mu bintu byo gutanguza business canke mu bintu bitandukanye byo kumushobora kumuteza imbere, uwo muntu mumufasha gute yaramutse abituye? Egome nabo barafashwa. Ushobora gukomerekera muri business, ariko rimwe na rimwe ukomerekera muri business kuko wari usanzwe ukomeretse no mu bindi. Uba winjiye muri business, muri entrepreneuriat, usanzwe utararonka ekilibre, ufise ivyagukomerekeje, n'ubukene bwonyene burakomeretsa. Hama umuntu agasanga aje yiruka nkakubwira ati ndakeneye gukora, nokora iki? Mbarira ico nkora, shaka kugira ibi. Afisemwo niyo stress n'ivyo bikomere, bigatuma ahava yitamwo no muri iyo business, bikanamunanira kandi bitari bibwirijwe kumunanira. Rero kumviriza abantu mu gisata c'ibikorwa vya misi yose
gishobora gutunga umuntu navyo birakenerwa cane cane gose, kuko iyo umuntu yakoze agahomba akananirwa, igikomere coco kiba kinini cane. Rero kugira ngo umuntu avyirinde, kenshi iyo umuntu yakwituye ukamwumviriza, ntunarinda no kuja kenshi kure, mukiriko muraganira urashobora guca utahura ko iyo yakomerekeye n'imbere, ugaca uwumva ko yakomeretse kuva akiri muto, canke ari kw'ishuri canke mu rugo, yari nk'abantu bari mariye, ugasanga hariho ahantu vyapfiriye. Mubwirizwa kubanza guheraho kugira ngo umuntu yinjire mu bikorwa yamaze kwimenya, turetse n'ibikomere, yamaze kwimenya, akamenya ico akunda, ico ashoboye, ico yumva asunikirwamwo, akareka kurabira ku bandi, kuko ino urabizi umuntu araba ngo Inese ngo adandaza imvutano, kandi ndabona ariko arunguka, nanje nkeneye umutahe je kurondera imvutano. Ugasanga uriko urakoporora gusa, ariko utariko urakora ibijanye n'umutima wawe n'ico Imana yashize muri wewe. Rero tubanje no kuvugana ku bikomere, uca usubira kumufasha no kwimenya no kwitahura, kugira yoye gupfa gufata ico ashaka, ico abona mugenzi we ariko arakora. Rero navyo birakenerwa cane, kuko business canke ibikorwa hariho n'ababijamwo umenga no kubihungiramo, kubera abo wagize Imana akaba afise amafaranga, umenga ati ndangira ico noba ndakora, umenga ni nko kwibagiza ibibazo. Umuntu aja muri business ku mvo nyinshi. Rero no muri ico gisata turumviriza cane gose, ari abajene, ari abamama, ari abakuze, birakenerwa cane gose kubanza kubumviriza witonze, mugahera kure mu buzima bwiwe, kugira ushobore gutora neza ingene ushobora rero kumuherekeza amaze kwimenya, amaze kwitahura, ukamuherekeza mu bijanye nawe, mu bijanye n'uko ameze, mu bijanye n'uko n'ivyo akunda, mu bijanye n'impano afise. Hose rero birakenerwa kumviriza, birakenerwa. Umukenyezi Ines ni umwe mu bakora mu bikorwa vyerekeranye n'ugwaruka muri SSH. Iyo biramutse wakira nk'ugwaruka rwashoboye guhura ni bakeneye kumvirizwa, uhora ubakira gute, bigenda gute, ubabona gute? Murakoze cyane. Iyo bishitse ko nakira umwe mu bajene canke abajene muri uyu mugwi nyene wa SSH, icambere no kumwumviriza, kuko aja kugana no kubera ko arakeneye ubufasha, no kubera ko yarakurikiye inyigisho kanaka, kwimenya no gukira ibikomere canke inyigisho zitandukanye twiga muri departement y'abajene, hanyuma akavuga ati jewe hamwe n'ibi vyose numva nkeneye ubufasha bwo ku giti canje, ubufasha buri particulière. Rero bigaca bituma aza atwitura, kavuga ati jewe ibintu ndimo ntavyo nzi. Kenshi abajene bageze muri choix du conjoint bagwana n'ibintu vyinshi cane bitandukanye, ku buryo baba bakeneye umuntu abafata ukuboko. Rero jewe ndahokonesa yuko ta kintu na kimwe gishasha kihari, ivyinshi ducamwo haba hariho abandi babiciyemwo imbere yacu, vyoroshe ko umuntu agufata ukuboko. Abajene benshi barakomerekera mu miryango, hariho abakomereka bakiri mu nda, abakomereka bariko barakura, ukaganira n'umujene ukumva ingene yanka abavyeyi biwe. Hari igihe abavyeyi baba babona nk'amatara mu mwana kanaka, ugasanga niwe batuma cane canke baresponsabiliza ibintu vyinshi. Umujene agaca bifata personnel, agafata ati no abavyeyi banje baranyanka. Ugasanga umujene biriko biramugora cane gose kwiyorienta, kubera ko umujene deja yanka abavyeyi biwe nkuko ndiko ndakubwira, biragoye ko aza gukunda umuntu bahuriye mw'ibarabara. Rero je novuga nti mu kubumviriza uramureka
akakubwira d'abord igituma yaje kukurondera kubera ko abavuga ati je ndakeneye ubufasha, iki kintu naragikurikiye mu kiganiro canke narakurikiye inyigisho mugabo ndabona ko aha hantu simbona neza ivyo ndimwo. Rero kenshi kubera ko baba ari abajeune natwe kumbura aho hantu muri jeunesse twaharenze, hariho igihe canke kenshi muvuganye urumva ko ushobora kumufata ukuboko, urashobora kubona plus clairement gusumba we. Hanyuma abajeune bandi kenshi baba bari mu marelation, hanyuma umugwi wa SSH turizera agakiza, duhagaze ku ijambo ry'Imana, no kuvuga kenshi abajeune baratakara canke bakavangirwa. Rero yaje akugana hari ikintu Atanazi akunda kuvuga ngo iyo umuntu ari mu rukundo ngo umutima wiwe umururumbo buri ku madogre menshi, no kuvuga si vyinshi ababona clairement. Ni nka kumwe bavuga mu Kirundi ngo amaso akunda ntabona neza, kuko nivyo kubera ko utaburi muri iyo relation urashobora kubona plus clairement, ugashobora kumufata ukuboko canke vya bibazo yibaza adashobora kubaza papa, adashobora kubaza mama, adashobora kubaza abantu bo muri eglise kubera ko atinya yuko ubuzima bwiwe bwoja mwibarabara, agaprefera kugenda kwitura umuntu ari neutre ata hantu henshi bahuriye, kubera ko aba afise confiance yuko inyuma y'ubufasha ivyo bintu bizoguma hagati yabo. Rero novuga yuko mu majambo make abajeune baratabagwa kandi ku rugezo ruteye ubwoba, kuko muravugana ari ahantu X kumbure mukazofatana programme 3 canke 4, ariko à la fin mukavugana ari muri victoire, mukavugana yarabonye clairement, mukavugana akubwira ati nanje naringiye kugwa mu kinogo. Jewe nibaza ko ninjiye muri iyo departement kuko ndakokonesa yuko naje hariho wamfashije akanyumviriza akambwira ati buriya ibintu ntibimeze gutya, uteza kuvyifatamwo gutya. Hamwe n'izo mpanuro mbona biragenze neza. Yesu abahezagire. Amen, amen. Arno, mwotubarira mbega iki gikorwa cyo kumviriza mukora, mubona abagabo biborohera gushobora kumva ko akwiye kumvirizwa? Mubona koko, tubwire nk'umuntu w'umugabo, tubwire mbega igikorwa ku bagabo biroroha? Ego murakoze cyane. Iki gikorwa ku bagabo nticyoroshe na buke buke, kuko umuco wacu w'ikirundi twabayeho tuzi ko abagabo bashoboye byose, nta kibananira mu rugo, kuko umva umugabo yitwa umugabo kubera afise urugo, afise umuryango, afise umukenyezi, afise abana, ashobora no kuba adafise abana mugabo akaba afise umukenyezi bubatse neza. Aho rero umugabo bimugorera ni wa muco dufise. Urya muco abo twama duhura nabo bikenerwa ko twumviriza, usanga baraciye mu nyigisho. Bamaze guca mu nyigisho birabafasha kwibona, kwimenya ko nabo bafise intege nke, hari aho badashoboye, kandi hariho amakosa batahora bita amakosa. Murabizi ko mu Kirundi bavuga ngo ubwabo bw'umugabo ni bwo buryo bwiwe. Uwo mugani iyo bamaze guca mu nyigisho barawufuta mu mitwe yabo, bakabona ko hariho impinduka. Ariko ntivyoroshe nk'abakenyezi, kuko abitabira gufashwa ni benshi cyane abakenyezi kuruta abagabo. Ariko nabo niyo baciye mu nyigisho akaba ari ukeneye impinduka, aratwitura kandi bigenda neza cyane, kuko amaze kwimenya akibona, ubwa mbere arabona kahise yagize kiwe. Ari mu rugo akabona ibibazo ariko aragira n'uwo bubakanye, kuko kenshi usanga biva bamaze kwiga baca bibona, kuko mu nyigisho turonka muri SSH ubwa mbere hari ico bita imvugo z'urukundo hagati y'umugabo n'umukenyezi. Hariho mu ndimi z'igishitsi les langages de l'amour, no kuvuga iyumvire nk'umuntu w'umushinwa akundanye novuga nti umujaponeza atanumwa z'ururimi rw'uwundi, none bobana neza mu nzu gute? Ntibikunda. Ariko bamaze kwiga izo ndimi, umwe aca yibona n'uwundi akibona, bigaca bibafasha. Kandi uca usanga barakomeretsanije mu rugendo rwabo kubera batari bazi umwe ururimi wundi avuga. Ikindi biga ni ico bita imero z'abantu. Ugasanga
iyo izo mero umwe mugenzi we atazi uwundi bama bitana abasazi umwe ntatahura uwundi. Aho rero umugabo ahakorera amakosa menshi kandi kubera we aca yiyumvamo ubugabo bimugora no gusaba imbabazi niyo yokwibona. Ariko bamaze kwiga akabona inkomezi ziwe n'intege nke ziwe, akabona umukenyezi wiwe inkomezi ziwe n'intege nke ziwe, biramufasha gukora urwo rugendo guhinduka. Ibindi vyigwa bituma bafashwa ni ivyigwa byo gukira ibikomere. Iyo umuntu yagize kahise katameze neza agahura n'ibimubabaza ku rugezo runini, hariho ca gice c'ubugingo twumva, hariho ivyononekara. Iyo ariko arafata ingingo rero uca usanga afata ingingo mbi, kubera ntanze nk'akarorero, iyo umuntu afise ihungabana muri we yahuye n'ibintu bimuremera, agahura n'ikibazo kindi kije, umva ko abasanganywe ibindi bibazo, ico kibazo kije kimera nk'icatsi umuriro muri we, hakaba indani nk'igisaka caka kidatemuka, kandi ikibazo cakimuteye ashobora kuba ari de nahuye naryo, ashobora kuba ari ubuhombe, ashobora kuba ari ijambo ribi batavuganye n'umukenyezi wiwe, ashobora kuba abuze umwana, ashobora kuba ku kazi bamukuye ku kazi. Ico kintu cose ahuye naco gaca muri we kimera kwega nk'umuriro indani muri we, kubera ikintu uwo muriro ndawugeranije n'umubabaro aba ariko aragira munini uremereye, kandi ikibazo ntikiba kihavuye. Kugira ahangane n'ico kibazo, yumvira umuntu ariko arahangana n'ico kibazo yaka muri warurumba, afata ingingo zitarizo, biramutera ubwoba, ugaca usanga akoze amakosa menshi. Hano rero muri SSH iyo baje tubumvirize, tubafasha kuzimya wa mururumbo. Ni kuvuga tukabumviriza iyo ariko arasohora ibimubabaje, hama tukabagira inama, ni nka kizimya mwoto, bigaca bituma ahangana na ca kibazo atuje. Ko guhangana n'ikibazo uri kurarumba indani cyo kimwe no guhangana n'ikibazo watuje. Rero kuri ico kibazo warumbajije, abagabo ntibiborohera, mugabo iyo bamaze kwiga biroroha, ugasanga ariko arafashwa bivanye n'ingene yimenye n'izo mpanuro turiko turamuha biciye kuri ivyo vyigwa. Kandi iyo ahindutse, kubera abona n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo niwe mutwe mu rugo, hano mu muco wacu urabona ko abagabo bafise ijambo rinini, yahindutse aca ahindura ibintu vyinshi no mu kibano kandi no mu gihugu, kuko burya urugo niwo mushinge w'igihugu, umuryango niwo mushinge w'ishengero. Iyo ingo zimeze neza n'ishengero rimera neza, iyo ingo zimeze neza n'igihugu kimera neza. Rero birashoboka, biragoye ku bagabo kubera umuco n'ingene biyumva, ariko iyo bashoboye kwiga bakimenya bigenda neza cyane. Imana ibahezagire. Igihugu cacu ndetse no mu bindi bihugu bidukwikuje, aba bahinga b'ingwara zo mu mutwe barerekana yuko turi mu gihe aho abenegihugu bafise ibimenyetso mu rurimi rw'igishitsi bita état de stress post traumatique. Mu Kirundi bavuga ko ari ivurungana rifatiye ku vyiyumviro bitatorewe umuti. Abo bantu rero ni benshi cyane kubera intambara twamaze mu gihe. Iyo abantu baje kutwitura rero kenshi turabafasha duhereye mu bwana, tukabereka ingene bikomere vyononye ubuyabaga bwiwe, tukabereka imiryango bakomokamwo, tukabereka n'inyifato bafise iyo izananye. Rero muri kenshi abo twakira bafise ibimenyetso bitandukanye. Hari abo dusanga bafise nk'ibikomere byo gutabwa, ugasanga kubera intambara n'ibihe babayemwo ntibakuranye n'imiryango yabo, n'abakuranye nabo bakuranye iri kure. Umuntu rero agize igikomere cyo gutabwa aba afise ibimenyetso bimuranga: kutiyemera, kwikumira, kugira ubwoba, kwaba adashobora gukora ibintu adafise ubundi aramufasha. Abandi dusanga bafise ibimenyetso byo guhebwa, cyo bita mu Gifaransa abandon, aho usanga kubera ibihe bibi imiryango yaciyemwo, ugasanga umwana yakuze yarihebye kubera yahebwe, batanguye kumurekura amaboko hakiri kare hataragera. Usanga rero muri abo bana nabo harimwo bana usanga ari wa mwana yamashaka gukora utuntu ari kumwe n'uwundi amufata ukuboko, ugasanga ni babandi yamabona umengo ntashoboye, akiyagiriza kudashobora. Ukadusanga ni wa muntu mu buzima bwiwe ashobora no kwiga mugabo akubwira ati jewe ibi n'ibintu ntabishoboye kandi biri mu byo yize. Hari abandi baza twakira bafise ibimenyetso by'igikomere cyo kurenganywa. Igikomere cyo kurenganywa n'igikomere umuntu agifise
agaragaza ibimenyetso byo gukongatarira mu kintu, yafashe ingingo aba ameze nk'ujya muntu witavye Imana. Urabona ko iyo umuntu witavye Imana ntihagire umwegeranya hakiri kare, ukuboko kuraba hejuru barinda kukuvuna kugira ngo bashire mu isanduku. Kenshi rero abantu barenganijwe bafata ingingo zidakosorwa, vyaba bibi vyaba vyiza, usanga uyo muntu adahanurwa. Ica kabiri dusanga ari ba bantu mu buzima bwabo batigera bemera ko ari byo badashoboye, niba abantu bita ku bintu kubera kajya karenganyo, aguma abona umengo natakora ibintu neza dusubira kurenganya ukundi. Barita ku bintu ntibasaba ubufasha, kenshi rero baca bakora ibintu nabi. Ndiko navuga ibimenyetso bikeya bivanye n'igikomere. Hari abandi baba baramaramajwe cyo bita blessure par humiliation, n'abantu baba baraciye mu byo kumaramazwa. Nk'akarorero turabibona muri society yacu y'u Burundi, aho umwana ashaka gukorera ikosa muhira bakaje kumukubitira ku ishuri, bakamukubitira ku idrapo. Ujye mwana azokurana igikomere cyo kumaramazwa, kuko umwana yari guhanirwa muhira bamutwaye kumukubitira muri karubanda. Hari n'abandi bana kenshi tubona mu miryango bashaka kuvuka mu miryango bafise kijya kibazo cyo kwisoba ko gusoba mu ijoro baryamye, ugasanga abavyeyi kugira ngo bakosore cya kindi cyo kwisoba ko bamwambitse za mpuzu yasovye ko mutwaye mu isoko baramuzomereye. Biya byose ntituzi yuko biraza bigatuma umuntu agira karakteri itameze neza, inyifata itameze neza, ugasanga byaramwubatsemwo uyindi mutima. Iyo baje kutwitura turabona umuntu yaramaramajwe canke bajya abantu bahemukirwa, ngikomere ca trahison, guhemukirwa. Twumvise ko Madame Inès afasha ugwaruka, kenshi baja kubaka benshi baraciye mu guhemukirwa kwinshi, guhemukirwa mu rukundo, guhemukirwa mu rugo. Nagomba kubabwira kandi yuko hari nabo usanga bahemukiwe n'abavyeyi, abavyeyi bakabahemukira batazi ko babahemukiye, ko ivyo bikomere n'ibintu bitaboneka neza. Ugasanga ni wa muntu tuntu twose arakontorora amaze gukura, niyo agiye mu kazi ntashobora kuderega, ibintu byose agomba bikore wenyene, kubera iki muri kahise yaciwe ko no guhemukirwa abantu bose cababona mu marori y'ubuhemu. Ugasanga rero ibintu byose aravyita ko ari mu guhera. Hari n'abandi rero usanga rero bafise ibikomere bitandukanye, ubwo ivyo bikomere biraza bikabatera ingwara zo ku mubiri, cyo bitero psychosomatique. Psychosomatique ni igihe umuntu agira ibikomere nseseza mutima bikazovamo diabete, bikavamo hypertension, bikavamo cancer, bikavamo za ngwara zigaragarira kwa muganga. No musi rero kubera kahise kabi twabayemwo katigeze gatorerwa umuti mu mitima ya benshi, ubu benshi ibimenyetso byamaze kwamuza byavuye mu nyifato, ubiriko bigaragarira mu ngwara zo kwa muganga. Ugasanga abantu bama kwa muganga ariko waraba ukabona kuri kuramuganiriza ahubwo ati ndafise diabete yarananiranye, wamuganiriza ukumva ko diabete yazananye mu guhemukirwa canke mu gutabwa. Iyo turiko turabafasha kenshi abantu bafise ibyo bikomere, dufise ibitigiri by'abatari bakeya baza ukaza barakubwiye ngo ewe wa muti narawuhevye, uno musi nkifata wa muti, hewe ndasinzira mu ijoro nahora ntasinzira nafashe umuti. Hari n'abandi baza kutubwira ati jewe narafashe ingingo zo kwiyahura, naho abantu batari babizi, kuko abantu bazi ko kwiyahura ari kumufatana ikiziriko. Ariko muzokumva mu Kirundi hari abantu bagendana ivyo bita ivyiyumviro vyo kwiyahura, résidé suicidaire, ukumva kubwira ngo nofuma nipfira. Ujya muntu amaze kugira ivyiyumviro vyo kwiyahura, ukumva ko bariko baratangaza nk'umuntu witavye Imana, ukumva kubwiye ngo abandi bo bararuronka, ukamengo wewe ukubaho ntigufise ubuzima. Abo bantu rero turakira rero amaka menshi y'abantu baba baramaze gufata ingingo zo kwiyahura, n'abandi bikiri mu vyiyumviro bagafata ingingo zo kubaho. Ikindi turakira abantu bafise uruvyaro rwabananiye, cyane cyane kubereka abana bakomerekewe mu miryango, ugasanga abana bakomerekeje bagera mu buyabaga abana bakabagora gose. Tukabigisha ibijanye no kurera neza, tukereka ko umwana ico wamureresheje nico akurana. Hama kandi twanabigisha rero n'ingene bofatana neza mu rugo, kuko umwe niwe yavuze ngo fise umutwaro wo guhindura isi, hama wamuhano yamubwira ngo banza uhinduke, hama nawe uzoheza uhindure aho ubaye. Rero muri SH bafise ihangiro ryo kubaka umuryango umeze neza kandi ufise ubushobozi. Nagenda babwire yuko igihe cyose umuntu adahaye agaciro umuryango, biragoye ko dushikira igihugu ciza, biragoye ko turonka ishengero ryiza, biragoye ko turonka akazoza keza. Rero ivyo bimenyetso byose mvuze turafasha abantu, hari abakize, abahevye kwiyahura, ingo ziriko zirasubirana. Turafise amaka menshi y'abantu baba bamaze kugira ibintu bya separation du corps, batakirana mu cumba kimwe, no musi barara mu cumba kimwe,
turafise abana bari barafashe ingendo zo gufata imogi, no munsi imiryango iriko iragerageza kubegera no kubafasha. Turafise ubuhamya bwinshi bw'abantu uno munsi hano baza kwitura SH, Imana iriko irabatabara. Hama kandi norangiza avuga ko gufasha umuryango nk'uko SH ibitegura no gufasha igihugu muri rusange no gufasha ishengero muri rusange, byose rero biraca muri kino gisata cyo kumviriza abaje bafise ibyabagoye mu buzima bwa misi yose. Umuntu wese ashaka kwiyungunganya no gutangura imigambi mbwa akavyitamo afise ibikomere atashoboye no kwimenya no kwitahura uwo ari we, agenda vyanka yinjiramwo n'ubwoba kubera ibikomere uko yabonye kumbure vyagenze mu bavyeyi canke mu nshuti, canke kubera gusa yigeze kubona yagerageje nko gukora akantu gatoyi bikanka agahomba, agaca yamagenda afise ubwoba yitinyira yuko ahava asubira gushikana vya bindi, canke uwari yarahemukiwe yamara kuja muri business aguma yiteze ko abantu bose bamuhemukira. Ni wa wundi aja muri business yiteze ngo aruna hava nyiba, uriya nitwakora nazonyiba. Ni wa wundi aja muri business akazokwama ari wenyene, agakora ari wenyene, adashobora no gutahura yuko gukorana n'abandi bifise inguvu kandi bishobora kugufasha gutera imbere vuba gusumba. Ni wa wundi adashobora no kwerekana akantu nakamwe ariko arakora, atunze n'abakozi mu biro mbwo ugasanga ivyinshi ntabibereka kubera ubwoba gusa. Rero birakenerwa ko kubanza gukira ivyo bikomere kugira ushobore gukora nawe ikintu kirama. Iyo ugiye mu kazi vyose bikivanganye ibikomere no kutimenya, ntushobora kugira vision iri claire, imbono itomoye, kubera kuja gukora ibikorwa udafise imbono itomoye y'ico wifuza gushikako, y'ico wifuza gukora n'ingene wifuza kubikora bidatomoye, uzoguma ujuragirika, uzoshika hagati ubikora uku, bukeye ubikora uku. Wari wadandaje ibirato bukeye uvuge ati ntofuma ndandaza amashakoshi vyanse, ucuvuga ngo mugabo numvise umenga ngo amatelefoni niyo yunguka, uzokwama ujuragirika. Rero gukira no kwimenya biratuma umenya igikorwa ukwiriye gukora n'ingene ugikora, ukamenya neza iyuja, sivyo? Rero birakenerwa cyane ko umuntu yisobanukirwa akimenya, hanyuma gukira ibikomere kindi biratuma usubira kubaka estime de soi, usubira kubona ati nanje ndashoboye. Nubwo wari warakoze ugahomba, nubwo wakuze ku ishuri canke muhira bavuga ngo nta nico uzovamwo, kuba warakize rero ivyo bikomere, ico gikomere bagushizemwo, usubira kubaka estime yawe, kubera iyo nayo utayifise kugira uzokora ibikorwa birama bishika kure biragoye cane. Ukenera kuba warubatse nyene iyo estime yawe, ituma wubahuka, siko? Urubahuka gupima ico abandi batarapima, abandi bose bamenyere kubikora gutya, ngo wewe ugira ico bita oser entreprendre, ugira ico wita oser créer ou innover, kubera muri wewe wumva umerewe neza, iciyumvira ukoze ntugisuzugura, urabona ati iki kirashoboka, reka ndagipime, kubera muri wewe umeze neza. Kubera ivyo bintu utabifise, utagira imbono iri claire, ukaba utafise iyo estime, ukaba utafise ico kintu citwa oser entreprendre na oser prendre le risque. Oser prendre le risque novuga ngo ngwiki ni kudatinya erreur. Échec ni ikintu gisanzwe. Échec bavuga ngo ni intambuko, ni ingazi imwe vers la réussite. Échec nuko wafashe wakoze ibintu d'une autre façon ngo ushobora kubihindura. Ibyo bintu vyose rero ubifise biroroha cane kugira ico bita résilience économique. Urakora, urashobora kimwe canse ntibigutera ubwoba gusubira gupimira gukora ikindi,
kandi ukora wumva uri sûr de toi, utari kuratinya ngo barantwenga yemwe bahava basubira guhomba. Nta bwoba, ugenda wemye, ugenda unezerewe kubera wagiye warimenye, wagiye uzi neza ingene wubatse ivyo ukunda, ukora unezerewe ko uriko urakora ibijanye n'impano ziri muri wewe utarinze gukoporora kwa mugenzi wawe. Rero norangiza mvuga ngo iki kintu cyo kwimenya no gukira ibikomere gikenewe hose. Abantu bazi ngo kwimenya no gukira ibikomere ngo ni vy'amakouple, ngo ni vy'imfuvyi, ni vy'abafakazi, ariko uzosanga uko wiga ko ni kugenda utahura nawe aho wakomeretse. Nivuga ngo gukomereka ni ibintu bisanzwe. Umuntu wese yatambutse yirukanse yakinye yarigeze kugwa, yarigeze gukomereka. No kumenya ko umuntu wese arafise ahantu yakomeretse. Pasteur wacu yigeze kubitubwira ati muri kino gihugu cy'u Burundi coco twaciye mu bintu bigoye, biremereye, bikomeye. Abakuze, abakenyezi, abana twaciye ahantu hagoye. Ni kuvuga ngo twarakomeretse twese. D'une façon ou d'une autre, hari haho wakomerekeye bijanye nuko wakuriye muri environnement itari stable, itari équilibré. Ico rero umuntu wese yoshaka akimenya. Ugiye kwicara ugasubira ukimvira, uzosanga twese twarakomeretse. Banza ugitrete ico kintu kive mu nzira, hanyuma ubone kwiyangaja mu bindi. Rero umuntu wese arakeneye kumvirizwa. Nubwo wowe ufise ibifaranga bingana gute, amafaranga ntakwiriye yonyene kugira wubake urudandazwa ruzima. Kumvirizwa, gufashwa, burya umuntu wese yama akeneye, novuga ngo umukansela nyene, umukonseye. Umuntu wese kuri niveau yose woshika urakeneye umucoach. Umuntu wese nukuze gute arakeneye ico bita umumentor. Ni kuvuga ngo twese turakenera kumvirizwa, kuko abo bose ndababwiye n'abumviriza abantu bahama bagaca babafasha gutera imbere. Yego. Ico novuga ku kijanye n'umujene yaje asaba afise akeneye ubufasha bwo kumvirizwa, nuko turamureka akabanza gasuka umutima wiwe, kubera ko ari inzaza no kubera ko afise ico ariko aragwana naco, nuko akeneye ubufasha kanaka. Hanyuma twababwiye yuko uyu mugwi dushingiye ku ijambo ry'Imana, twizera ivy'agakiza. Kenshi usanga ari abajene bafrekanta amashengero, bari mu bikorwa bitandukanye, bavukiye mu ma-eglise, baragenda mu ma-Sunday school, abavyeyi babo kumbure n'abakozi b'Imana, ariko umujene muriko muravugana ugasanga urugendo rwiwe ntigeze arutangurana na Yesu, ntigeze aja muri relation na Yesu, ntiyigeze akizwa, ntiyigeze aho ubuzima bwiwe Yesu. Kenshi iyo tuvuze gukizwa abantu benshi baribaza ngo nukuva ngaha muri iyi eglise ukaja mu yindi, ariko sivyo. Umuntu yakijijwe n'umuntu umunsi umwe, ubuzima bwiwe yaburagije Yesu, akavuga ngo ndatanguranye urugendo nawe. Rero ikintu ca mbere dukora nukumufasha kumenya ko réellement mbega urwo rugendo yararutanguye canke ari mu mugwi canke ari mu kivunga, kubera ko n'ibindi byose tuza kuvugana, kubera ko bihagaze ku ijambo ry'Imana. Ni vyiza ko tumenya ko uwo mujene turiko turajana muri urwo rugendo, ko nkuko bagenzanje babivuze, n'urugendo iyo umuntu aje akwitura ntimubona na rimwe, n'urugendo bivanye n'ingene muriko murevoluwa. Rero bivanye n'ivyo tuzogenda turashimikirako, tuba dukeneye kumenya yuko turiko turavyumva cyo kimwe, kuko tuza guhagarara ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga. Usanze rero iyo decision atarayifata, uramufasha kuyifata. Abenshi baba batangaye bavuga ati ingene uri kurabitubwira, twumva umenga iyo relation ntayo twigeze tugirana na Yesu. Je numva umenga sinigeze nkizwa, numva umenga nari ntahura ko ari kuja muri eglise, kuba ndi mu bikorwa, kuba ndi umuntu mwiza, akaronka perception itandukanye niyo yari afise. Ico ni ca mbere. Hanyuma ica kabiri,
abajene kenshi baza baba bariko baragwana n'ibintu kanaka, swat biramunaniye kumenya uwo ahitamwo, swat nta muntu n'umwe amubaza, canke ari kumwe n'umuntu adakijijwe. Urumva ivyo dufasha umujene vyose ntituja en dehors de la parole de Dieu, kuko n'ivyo tuba turiko turakora vyose duteza kumenya mbega ijambo ry'Imana rivuga iki. Rero abajene tukabafasha kumenya yuko nk'abana b'Imana, nk'abavutse ubwa kabiri, badafise uburenganzira bwo guhitamwo muco Bibiliya yita abanyamahanga. Umunyamahanga si umuntu wo mu kindi gihugu, si umuntu asengera mu yindi eglise, ariko n'umuntu mudasangiye ivyizego. Imana yarabwiye Mose ngo abwira abanyisirayeli ko badafise droit y'ukurongora canke kurongorwa mu banyamahanga, kubera ko Imana yari izi ko urugo ego mwinjira muri abantu babiri, mugabo ni vyiza yuko hariho le minimum y'ibintu muba mwumva co kimwe nk'urufatiro rw'urugo rwanyu kugira ngo vyorohe. Rero uyo mujene ingene aba yaje ameze canke abona ibintu biza guhera bitandukanye, kuko kenshi abajene mu guhitamwo araba ibifadika canke umuntu ivyo afise canke ko ari mu gihugu kanaka, mugabo uko urwo rugendo tugenda turarujana agenda aratahura yuko mariage c'est plus qu'ivyo twiyumvira. Mariage ni institution divine, mariage Imana nimba ikuretse ngo uyinjiremo haba hariho ico yiyatanda kuri wewe. Rero novuga nti abajene dufatana urwo rugendo bihera bavuye mu marelation atariyo, hariho ababa bariko bifatanije n'abantu batari bo, canke ugasanga ari kumwe n'abantu bangahe kubera ko akubwira ati simbona neza, reka mpfe kujana naba kugira ngo imbere ikizoshika aba arico, umuntu akamufasha kubaho cadre mu nzira yo, hanyuma à la fin aba ari victoire ikomeye cane, kuko turamufasha kumenya ko mariage atari finalité, turamufasha kumenya ko mariage atari mwijuru, ko hariho amadefi amurindiriye kandi asumba kumbura yo yahoramwo, agaca yinjira mu rugo yiteguye, adafise ivyijiji canke adafise ikintu kimufutse mu maso yibaza ngo ahantu ngiye vyose bimeze neza. Hanyuma hariho abajene nabo abavuga ati mbega kubera iki jewe noja gusaba ubufasha, ntabwo nkeneye kuko ibintu byose ndabimetriza. Nk'uko mama Claudette yabivuze, umuntu wese arakeneye gufashwa. Nanje ndakeneye gufashwa, amasituasiyo ariyo yose mba nkeneye umuntu ari imbere yanje canke yamaze guca muri ico kintu ndiko ndacamwo, nkamwegera nkamubaza ngo mbega wewe iki wagikoze gute, mbega iki niko gitegerezwa gukorwa. Muri rusangi rero nuvumenga nohimiriza abajene bose bumva bari muri confusion, abajene bose bumva bariko baragwana n'ibintu bitandukanye. Arashobora no kutaza muri SSH, mugabo uko mpwemu yarazomurongora akamurongora ku muntu kanaka kugira ngo amufate ukuboko amufashe, nukuri ni ikintu noshingira intahe yuko kirakora, kubera ko turafise amatemwanyaje akomeye cane y'abajene baza bashaka kwiyahura kubera ibikomere bafise mu miryango yabo. Umwana akakubwira ko azi neza ko abavyeyi be batamukunda, mugabo wamwumviriza ukumva yuko si ukubera ko batamukunda, ni ukubera ko kumbure nabo bakomeretse. Nk'uko muganga Atanazi yabitubwiye, yatubwiye ati umuntu wese arakomereka d'une manière ou d'une autre. Rero biragoye ko tuza kwitega ku bavyeyi bakomeretse ko baza kuduha vya bindi vyose dukeneye. Rero mu kumvirizwa no kugerageza no gutahura abo bavyeyi ko batadukoreye vya bindi twari twiyatanda, kubera ko nabo ntibabironse. Nk'uko muganga Atanazi akunda kuvuga ati umuntu atanga ico yaronse, kuko mu Bitesalonika niho havuga ngo igihe ngo umwami wacu Yesu Kristo azoza kutujana ngo azoraba ko esprit, âme na corps bidafise agasembwa. Kenshi twibaza ngo nibijanye n'ivyaha gusa, mugabo Yesu azoraba yuko na âme yacu atagasembwa ifise, kuko iyo umuntu akomeretse ni âme ibatushe, ni âme ikogwako. Rero muri rusangi novuga ntibiri muri kamere k'abarundi
kurondera ubufasha kubera iki canke kiri umenga werekanye faiblesse yawe mugabo burya iyo umuntu ashaka gutera imbere aremera kwigishwa aremera kugishwa inama yego nuko rero Yesu abahezagire umuntu yamaze kwimenya umuntu yamaze gukira ibikomere asubira kugira novuga ngo kamere keza caractère yiwe irasubira ikubakwa burya hari abantu baraba ngo ujya afise kamere kabi ngo ujya ameze gutya ujya ameze gutya hajya siwe biba bivanye nuko yakuze n'ivyimviro bimuhenda n'ibikomere yagize ariko iyo umaze gukubura ugakira hamukimenya ukisobanukirwa kamere kawe karasubira kakubakwa mu gifaransa baravuga ngo le caractère détermine ton attitude et ton attitude détermine ton altitude bisigura ngo kamere keza gatuma ugira inyifato nziza muri vyose no mu bikorwa inyifato nziza nizotuma ushobora kuduga mu bikorwa aho ubaye hose rero umuntu ashaka gutera imbere no mu bikorwa bigaruka hahandi banza wubake kamere kawe kubaka kamere kawe nta handi bica banza wimenye wisobanukirwe hanyuma umenye naho wakomerekeye hama wemere uvugwe ukire ego kwimenya rero byama bikenewe hama iyo wize izo nyigisho zo kwimenya bituma umenya n'abandi mu bikorwa rero biradufasha cane gose ukoresha abakozi urashobora kweza mbega ujya ni kweri kameze gutya ni kweri ndamubwira gukora gutya vyama vyamunaniye kubera ikatanyumvira kubera gusa utashoboye kumumenya uko ateye ivyo akunda n'ingene abikora ariko iyo ugiye ubamenya uramenya n'igituma muriko muragongana wamubona jewe nanaka kumenga dushwana kenshi utugenda umutahukirwa ni ibintu nyigisho zo kwimenya no gukira ibikomere zirakenerwa cane gose iyo hageze mu kuja mu gukora imigambi ego hanyuma ikindi naco tugenda twibesha umva nitwimenya turibesha kubera culture yatubeshe ico no kibuka cane nko kwijanye ku bakenyezi culture iba yaratwumvishije yuko turi le sexe faible Imana yabigize n'impaka kuduha abashinga nahe ngo babe imitwe yacu nkuko umenga baguhaye umutwe wowe ntugishobora kwiyumvira ntugishobora gutahura ibintu hari urinda kukwiyumvirira ugasanga abantu babifashe kutariko bakubwiye yuko umukenyezi nuwo kujera umuceri n'ibiharage n'imikate muhira nuwo gutanga indero mu bana ugasanga n'umupapa nta ivy'indero ntaco bimubwiye y'abana ati ko ari mama biraba kora niko twavyigishijwe mama niwe arinda kuraba amadefuare y'abana niwe arinda kumenya ko isakoshi yo kwishuri yatabutse umva kategorije niko novuga kandi birinjira mu bwenge bwacu uriko urumva mindset itarahinduka ivyo vyiyumviro bitari byo bitarahinduka cane ho uri umukristo ukamenya ico Yesu Kristo yakoze kuko imbere y'Imana twese turi vyaremwe bizima bishoboye utaratahukirwa ngo ico kintu ngo uve muri ya complex uri umukenyezi uzogenda utinyatinya uzogenda uvuga ngo noneho ndagowe barantwenga noneho wa mugabo barantwenga cyangwa ukavuga ati ndashobora gukora akagushika hagusa mugabo sinorenza murabona ko abakenyezi kenshi bazi ngo turashoboye gukotesha ibiseke gusa canke n'imvutano turashoboye kudandaza ibitumbura hari ahantu badushize muri cuisine n'indya ukumva umenga we ntiwoja mu bikomeye vya IT mu bikomeye vya finance ukamenga n'umugore yabigiyemo ngo urya ngo bamaze no kumubona umengo we ntasanzwe rero nico kira abakenyezi turakeneye kugikorera ko nico tumize inyigisho zidufasha gusura kwimenya nawe gusura kwiha agaciro gusura kumva ko hariho ico womara
atari muhira gusa, hari icyo ushobora kumara muri sosiyete, hari icyo ushobora kumara muri eglise, hari icyo ushobora kumara mu gihugu cyo kimwe na wa wundi urashoboye kwiga amashuri akomeye akaze. Ku bakenyezi biracakenewe cyane ko tugikorera ko rwose ikijanye no guhindura ivyiyumviro no gusubira kubaka ukwiyemera, niko nokivuga nokivuga ko ari uko. Rero ndankuraje cyane abakenyezi uriko uragomba kuja mu rudandazwa, uriko urashaka no kubaka neza urugo rwawe, uriko urashaka no kurera neza abantu. Urazi ko n'abana twama dufise benshi ariko nta numwe burya asa n'uwundi, nico gituma usanga wowe ushaka bose kubarera co kimwe, ugasanga ari umwe yama yumva umenga ngo je baranyanka, je barankarira, bimwe Inesi yariko aratubwiye, kubera abavyeyi gusa batamenye ingene wewe uteye. Rero nk'umukenyezi wewe, urazi ko batwita ba maboko igihumbi, uzokora ku kazi, ukore muhira, ukore kw'ishengero, mu muryango, ni vyinshi dukenera bishobora gutuma utatabiza ugatakara. Iyo utaratuza rero ngo ubanze wimenye, hama ubanze umenye n'abo mubana, hama nawe ubanze wiyoroshe mu gukira ibikomere, birakunanira. Kurera abana birakunanira, kubaka urugo biranka, waja mu rudandazwa ukagarukira mu nzira bakavuga ngo he ni babagore, kubera kutamenya gusa. Rero birakenewe, wumva utabitahukiwe, rondera ukumviriza, rondera ugufasha, burya ntawe umenya vyose. Hama hariho umugenzi hajya abizi yoshobora kugufasha kuri uru ruhande. Emera uganirire umuntu agufashe, uve hahandi muri ca kinogo, muri vya bikomere. Emera uganirire umuntu akubwira ingene wobigenza hagati y'izo responsabilité ibihumbi dufise. Emera ufashwe. Kora mu Kirundi twarigishijwe yuko tuvuge make, ibintu tubigumane mu mutima, dusenga Imana gusa, tukibagira ko Imana nayo ikorera no mu bagenzi bacu, ikabakoresha kugira dufashwe. Ego, murakoze. Umugabo afise ikibanza kinini mu muryango, akagira ikibanza kinini mu gihugu. Rero kwimenya no gukira ibikomere ni inzira irashe y'uko umugabo aba icyo ategereje kuba. Kuko umugabo turazi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko ari umutwe w'urugo. Mugabo kenshi na kenshi ntidukunda kwibaza icyo ari cyo kuba umutwe w'urugo. Kuba umutwe w'urugo bisigura ko ari ugutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo umugore wawe abe hahimbawe. Ubwa kabiri, abana bawe ubashe kubashikana ku Imana bagombako. Ubwa gatatu, abo mu rugo rwawe bose bamana amahoro. Uko niko kuba umutwe w'urugo. Rero iyo abagabo batakurikiranye izi nyigisho zo kwimenya no gukira ibikomere, ntibahambya iki kintu. Kuko iyo wahuye n'ibikuremera mu buzima bikagukomeretsa, ni nk'umuntu yokuremeka ibuye ry'ibiro 100, ejo ugahura n'ikindi ukikorera ibiro 500. None wumva ibyo bintu bitwaye aba ari uburemere bw'umutima. Ntushobora gufata ingingo nziza z'ingene ubana n'umukenyezi wawe, ntushobora gufata ingingo nziza z'ingene urera abana. Nkuko twabyumvise bavuga ngo wakomeretse arakomora. Rero mu bo twama dufasha, twama tubona impinduka nini, kuko iyo twize biradufasha kwimenya, bigaca bikunda, tugaca turondera abatwumviriza, tugaca dutura ya mizigo, tugaca dutangura urugendo rero rwo gukora neza ico tujejwe. Rero turahamagarira abagabo bose b'Abarundi kwiga. Abagabo b'Abarundi ntibakunda kwiga kuko ntibazi yuko no kwiga bikenewe. Hano muri SSH mu nyigisho twama tubona, turavuga ko urugo niryo shure wiga ukazorinda upfa utaronse diplome, kandi ko nta gihe na kimwe uzigira wiga ngo ukwize. Nta musi n'umwe wobura ingene wongera ku ikintu gishasha mu buzima.
kandi ngo imibabaro umuntu agenda ahura nayo mu rugo rwiwe ngo ihuye n'ibikomere yahuye nabyo. Imibabaro abantu baba bafise, abagabo bagenda bafise, ngo ihuye n'imibabaro bahuye nayo muri kahise, ikigenda igwira. Hama niyo nzira irashe rero yo kwiga kwimenya no gukira ya bindi bikuremereye kugira ngo umuntu ashobore kuba umugabo mwiza. Rero turatumirira abagabo bose kugira ngo bakurikirane izi nyigisho zo kwimenya no gufata ingingo zibereye, bizodufasha cyane guhindura ikibano, kuko uno munsi uravye ingo nyinshi hariho ibibazo kandi bikomeye, hamwe n'abantu bageze ahantu bibaza ngo mbega inyinshi zohava ibiyihe, bigasiga mu bwenge, hamwe n'urwaruka bariko baravyitegereza, bamwe bafata ingingo zo kutubaka izabo. Rero inyishu irashe ni uko abantu bimenya, kuko iyo umuntu atiyizi akora amarorerwa. Kandi ingaruka z'amakosa bazokora kubwo kutimenya ni nyinshi cyane, ziraremereye. Rero nico gituma nariko ndatumirira abagabo bose kugira ngo bashobore kwiga izi nyigisho cyane. Nk'ubu twese turi aha mu Burundi, turabarundi, hari icifuzo c'uko Uburundi buzoba bwifashe muri 2040 kandi ubu igihugu giteye imbere mu 2060. Mbega igihugu ni bande? Igihugu s'abantu bari muri ico, abagabo tuza imbere. Nico gituma abagabo bari bakwiye gukurikirana izo nyigisho ku rugezo runini, kuko iki gihugu twifuza ni twebwe abarundi tuzogikora. Mugabo batubwiye abahinga hano ko igihugu uno munsi ibice vyinshi kwijana ari abantu bafise uburemere bw'ivyababaje, kandi abantu bafise uburemere bw'ivyababaje bafata ingingo zitarizo. Rero guhera hejuru gushika hasi, mu baturongoye, mu batwarwa, twese twari dukwiye gutura ibituremereye, ivyadukomerekeje, kugira bikunde dufata ingingo zibereye n'iki gihugu tuze tukibone. Kuko ibyo tutabikoze biragaragara neza yuko tuzoba turiko turarota indoto nka zimwe zo mwijoro. Mugabo nitwakira ibikomere tugafata ingingo zibereye, iyo ndoto tuzoyishika ko tuzoba dufise inguvu zo kuyikorera. Rero turatumiriye abagabo bose iyo bava bakagera gukunda kwiga, kurondera inyigisho zirahari zibafasha kugira ngo bashobore kwimenya, bamenye ibyahu bahungabanije, hama bafata ingingo yo kubivuga. Hano muri SSH hariho abahinga, kuko hari n'igihe abantu bibagora kugira uwo baronka babwira. Twama tubibona avuga ati none ibintu vyambabaje nje no bibwira nde, kugasanga nabo bantu barakinye. Mugabo hano muri iyi organisation SSH nico gikorwa gihari kugira ngo abantu baronka abantu babizigirwa, babumviriza, bashobora kubaherekeza mu rugendo rwo gutura ivyabaremereye, kahise kabaremereye, ko kahise katahise konona byinshi. Murakoze, Imana bahezagire. Turangiza rero impanuro twotanga nuko nkuko mugenzanje hano yari yabivuze, akiri karatubwira bijanye no gufasha abantu, bijanye no kwiteza imbere. Umuntu wese namenye ko kahise kiwe mu gihe katabaye traité canke ngo afashwe karafise ico konona muri kazoza kiwe. Cya kabiri nuko umuntu wese yomenya nta muntu umwe adakomereka, twese turakomereka, ndetse banavuga ngo wakomeretse arakomora. Iyo wavukiye mu muryango wakomeretse uvuka umunyabikomere. Iyo udafashijwe kenshi birafise igicapo biguhereza mu kibano ca misi yose. Icya gatatu nuko twomenya ko kahise twabayemo k'intambara karafise ico kasigiye umuntu wari we wese, waba muto, waba mukuru, waba warize, waba uri umuntu wateye imbere. Umuntu wese arakenera kumvirizwa kugira ngo ntituzahave dusanga dufise urunganwe rwose rwakomeretse dushobora kudashika kure. Ikindi nuko mu ihangiro rya SH ni kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi witunganije neza. Muri iryo hangiro rero tugomba kubwira ko umuryango wose
kugira ngo ushike kure no kugira ibibondo bitakomeretse, mushinga ntahe batakomeretse, kudakomereka biragoye mugabo akaba yarafashijwe, mupfasoni akaba yarafashijwe. Aho niho iterambere nyakuri rirama rishoboka. Abahinga baravuga ko mu rurimi rw'igishitsi qu'il y a pas d'autre résilience atari résilience psychologique. Baje babonaguye niki, biragoye ko dutera imbere mu zindi ngazi z'ubuzima tutabanje kugira ico bita bien-être canke amagara meza yo mu mutwe. Rero haba mu muryango, haba mu gihugu, haba mu ishengero, baduteye akamo ko abantu bogira ihangiro kurondera abafasha bakabumviriza kugira ngo tugire abene gihugu mu gihugu cacu batekanye mu mitima, batekanye nibatekana mu mitima bazotekana mu miryango, bazotekana mu kazi, bazotekana muri business, n'amashengero ariko aratwumviriza azoronka abakristo batekanye. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane ku mwanya wa mwaduhaye mukamubashe kutuganiriza ibi. Turangiza twagira dusabe Claudette adushe mu maboko y'Imana, sengera bakurikiye kino kiganiro n'abazogikurikira kazi. Ego mwami Imana, turagushimiye, turagushima we wabanye natwe, turagushima nyakubahwa wowe utuzi gusumba uko twokwimenya, nico gituma vyose tubigaruye mu maboko yawe mwami Imana. Wakoze nyakubahwa kudushoboza, wakoze kubwa bariko barumviriza kino kiganiro, dusenze ngo bari wewe mwami Imana baganiriza imbere ya vyose, kandi tubasabira ngo twese hamwe tushobore kwimenya, kandi kugira ngo twimenye mwami ni kuri wewe muremyi wacu, ni kuri wewe uzi vyose, wewe alfa na omega, nta wundi twokura kukwimenya gutahuritse gutomotse atari kuri wewe mwami. Urabana natwe, uragirira neza abatwumviriza bose aho bari hose, kugira ngo mwami hamwe nawe, hamwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera, tugaruke gutuza, tugaruke kwemera gufashwa, tugaruke kwemera gukira hamwe na mutima mweranda mwami Imana. Dukire ibikomere, tube bazima, dushobore guhaguruka, dushobore kubaka kino gihugu cacu, n'abari hanze bose batwumva mwami Imana, aho bari hose bashobore kuba abikimazi, kuko ntawe Imana yaremye itamuremeye kuba ikimazi muri communauté. Tuguhaye icubahiro mwami w'abami, wakoze, watugiriye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.